Turabaye ikaze inshuti bakunzi bimbonesha kure buntu ijwi ry'ubuntu n'ivyizigiro kaze mu kiganiro cacu arico gwanyu indatwa ikiganiro ahanini kibayagira ku bijanye n'ivyiza vyo Burundi bijanye n'ibibanza vy'iratiro bijanye n'ivyaranze kahise ku Burundi kugira ngo abarundi baba abarutse vuba canke abakera bamenye ivyo bibanza n'akamaro vyogirira igihugu. No musi rero kino kiganiro tukaba twashimye kugendera ububiko canke ikibanza c'iratiro c'Igitega aho tuza kurabira hamwe ico kibanza akamaro ico kibanza gifitiye igihugu mu bijanye n'iterambere. Tukaba rero tuza gusangira ikiyago n'usanzwe ajejwe ububiko muri ico kibanza umushinga ntahe Niyonzima Yohani Bosiko tukaba twamusanze ahasanzwe akorera iyo mirimo yiwe ya misi yose tukaba twiteze ko aza kutuganiriza bitari bike mu bijanye na kino kibanza kibitse twavuga ibikoresho ndangakaranga vy'u Burundi byo kuva aho hambere tukaba twifuje rero yuko imbere yuko twinjira mu kiganiro nyezina tubanza kumuramutsa tumuha n'ikaze mu nshinga nahe Jean Bosco Niyonzima ndakuramukije ndaguha n'ikaze muri kino kiganiro. Ndaramukije namwe karibu cyane kino kibanza cy'iratiro ry'akaranga k'u Burundi. Turi mu kibanza ciratiro ry'akaranga k'u Burundi turi kumwe n'uno kwita muhinga kandi asanzwe ajejwe biringaha muri kino kibanza. Imbere yuko twinjira mu kiganiro nyezina twashaka kumenya kino kibanza ciratiro canke kibitse ibikoresho ndangakaranga vy'u Burundi cyatanguye kubaho ryari. Yego murakoze. Iki kibanza ciratiro ndangakaranga c'u Burundi cyatangiye kubaho mu gihe mu myaka ya 47 1947 niho cabayeho niho hari ku ntwaro y'abakoroni ubu bakoroni b'ababirigi nibo bayubatse iri kumwe siyo yonyene bubatse yari kumwe n'izindi nyubakwa harimo ikirimba c'umwami hakabamo naho umwami yacira imanza. Umwami yarasanzwe abangaha mu micungararo. Yego yarasanzwe abangaha mu micungararo uno munsi ni kijya kirimba c'umukuru w'igihugu palais présidentiel ngo Igitega. Yego rero yubakiwe rimwe n'iki kibanza n'iriratiro harimo n'izindi nyubakwa rero nka Cour d'appel aho umwami wenyene niho yasase yacira imanza. Yego hamwe n'izindi nyubakwa abafashe umwami gutwara aho baba n'amabiro yabo. Yego hanyuma mu 1955 harabaye rero iyugururwa ku mugaragaro y'iki kigo aho umwami w'Ububirigi Baudouin ari waje kuzishikiriza umwami Mwambutsa wa kane. Muri ico gihe rero iriratiro riramwitirira Gitirirwa umwami w'Umubirigi canke Mwambutsa. Yego Gitiriwe Mwambutsa. Yego Mwambutsa wa kane. Mwambutsa niko byanse ko hajya hejuru. Ryaciye ryitwa Musée du Roi Mwambutsa IV. Rero mu nyuma byarahindutse mu 1956 niho ababirigi bace bagenda guhiga ibikoresho ndangakaranga mu gihugu kugira ngo babizane babishingure ngaha. Hama mu 1957 niho rero iriratiro ryaciye ryugurura imiryango nyezina ritangura kwakira ingenzi za mbere 57. Yego yego urakoze cyane. Mbega kwabonye ko ari iratiro ndangakaranga mbega hoba hariho irindi ratiro kumbure atari ndangakaranga kubera iki ndangakaranga barizanye ngaho Igitega? Mu bisanzwe amaratiro ari ubwoko bwinshi.
hariho mu Burundi dufise amaratiro abiri ijya y'Ubujumbura sindangakaranga ijya ni Musée Vivant no kuvuga nizo ni ibikoko mugabo iratiro ndangakaranga ibihugu byose ku isi birafise iratiro ndangakaranga twe twerekana umuntu umurundi iyo yazananye twerekana ubuzima bw'umurundi muri kahise aha rero tubifisemo imice kubiri turerekana ubuzima bw'umurundi muri kahise ka kera imbere ya Yesu Kristo atarabaho mbega umurundi yarabayeho gute hama tukaca tugaruka tukerekana ubuzima bw'umurundi muri kahise ka vuba no kuvuga ku ntwaro za cami imbere yuko umukoroni cyangwa umunyamahanga ahonyora mu Burundi mbega abarundi bari babayeho gute mbega bobo mu buzima bwa misi yose bari bitunganije gute mbega ubwenge bari babukuye hehe nivyo rero tugaruka tukerekana ngaha muri ratiro mu karanga harimo ibintu bibiri harimo imico n'imigenzo n'ibikorwa kuko n'ururimi rw'ikirundi kuko mu karanga k'umurundi ubwa mbere tubanza kwerekana akamaro k'ururimi kama rwacu rw'ikirundi niko tubanza gushira imbere yuko tubanza kuyiga kumenya izindi ndimi z'amahanga nk'akarorero hariho abantu usanga batavuga ikirundi kandi ari abarundi aho murumva ko uwo muntu aba yambuye akaranga kiwe hanyuma tugaca tugarukana tugaca twerekana umurundi kuko umuntu we bazokumenyera ku bikorwa ukora ushaka kumenyekana bakumenyera ku bikorwa natwe rero kumenya abarundi tubamenyera ku bikorwa bakoze ego reka kumbure uraza kutwagurira mbega none tuvuze ngo ndangakaranga nivyo nibihe rero bikoresho canke ibintu dushobora gusanga ngaha bazanye ngaha warutubwiye yuko mu biraba mu mico ibiri urashaka kutubwira ati ibikoresho ibi n'ibi n'ibi nivyo dusanga ngaha ibi bitwereka ibi n'ibi n'ibi bikatwigisha ibi n'ibi canke bikatwibutsa ukuntu nuko ushobora kutubwira umuco umwe n'ico twibutsa n'ivyo twigisha murakoze mu bikoresho dufise ngaha muri ratiro ry'akaranga ku Burundi hariho ibyo abarundi bakoresheje kera na cyane cyane imyuga yabatunze ko umurundi yamye arangwa n'ibikorwa n'imico myiza imico myiza n'ibikorwa byamye biranga abarundi turafise rero imyuga ibyo abarundi bakoze tukaba dufise amafoto yibutsa imico n'imigenzo yamye iranga abarundi tukaba dufise n'ibyo nokwita ibicapo amasitatu kuko igikoresho cyose gifise ngaha kiravuga kiravuga nta kintu kimwe kiri ngaha kidafise akamaro rero turaza kuraba mu masitatu turafise ibitwibutsa bimwe bimwe kugira ngo umuntu abe umuntu hariho amajambo abarundi bakorerako atwubaka harimo ubushingantahe akarorero ubutwari ubupfasoni ubugwaneza ubuntu abo n'amajambo asa nayibagiwe twe rero ngaha turi ngaha kugira ngo tubandanye twigisha abarundi n'abanyamahanga n'ugwaruka cyane cyane kugira ngo tugaruke ku mico n'imigenzo y'abasoko uravuze uti hariho ibikoresho dutunze ngaha tubise ngaha uravuze uti murafise amashusho amasanamu canke ibikoresho mbe nko muri ivyo bikoresho byaranga ivyo by'ubuntu canke ubushingantahe ahanini umuntu asanga mu gifise ibiki n'ibiki nk'umushingantahe n'ibiki byamuranga nk'ibikoresho ashobora kwitwaza byari nk'ibiki murakoze cyane mu mashusho dufise ngaha nkuko nababwiye nta kintu kimwe twazanye ngaha kugira ngo tubeze mize ise neza ikintu cyose yaba ifoto cyangwa igikoresho kirafise icyo kivuga kirafise icyo cerekana n'icyo gihanura ntanze akarorero turafise stati zibiri imwe ni intore ya ntambo y'intore ya kera murayibona ko ari intambo
sinovuga ko ni ndangakaranga mugabo itandukanye n'izindi ntambo za kera kuko ijya ntambo y'intore ni ntambo yatambwa mu gihe abagwanyi kuko natwe turekana ko mu Burundi twamanye ingabo yego zamye zikingira imbibe z'u Burundi n'ubwigenge kuva kera rero batsinze umwasi baca bigina intsinzi rero ni intambo igaruka itwibutsa utwari bw'umurundi kwerekana ko umurundi yamye ari intwari kuva kera rero biri muri kakaranga kacu umurundi yamye ari intwari kuva kera kuva kuri basokuru. Intore wasanga zambaye gute iyo myambaro bambara harico yerekana karanga ko Burundi canke ubutwari bw'igihugu? Mu bisanzwe murakoze mu byo bambara intore izoba mu bisanzwe intore bayita intore mu gihe batsinze urugamba intore biri muri amajambo aranga umuntu uri intore nawewe nk'umumenyesha makuru uri intore uriko urangura gikorwa neza babita intore rero mu gihe batsinze umwasi mu kwigina intsinzi rero baca biyereka barambara mu kwiyereka babanza kwambura ibyo bari bambaye baca bambara ibisa na bya bindi bari bafise ku rugamba ko ntibyakunda ko baja kwigira umwasi bambaye ivyasi kwigina intsinzi imbere y'umwami bambaye ivyasi ni kujya mubona intore ku mutwe zambaye umugara w'intama era bakoresha imigara y'intama ukwerekana ko ivyatsi bari bambaye ku rugamba bakambara inkindi isato zingwe ziga nk'indi n'isato zingwe zerekana ko ari impunzu z'abagwanyi bo ku rugamba z'ishamba bagakoresha amayugi y'amayugi mubona bambara nayo bakoresha mu gutera ubwoba basi n'intore gute n'intwari gute ntibatsinda intambara abarundi kubera ibigwanisho hakora ubutwari murazi ko bahuye n'intambara nyinshi kandi bakazitsinda hakoze ubutwari ntakoze ibigwanisho bari bafise icya kabiri turafise umushinga ntahe mbega tusubiye inyuma gato intore umengo bifise icumu ikagira n'inkinzo sinzi bigira byafashe iki ku rugamba vyerekana iki mu karanga k'igihugu? Ego mu bisanzwe ivyo n'ibigwanisho kama mu bigwanisho kama nta bicira umuriro twaye bwaronke nkuko nabibabwiye twe twanga atwerekana ubuzima bw'umurundi imbere y'umuzungu ataraza mu Burundi canke muri Afrika kuko ibihugu byose birafise amaratiro y'uburanga bwavyo rero mu bigwanisho bakoresha harimo amacumu bagakoresha inkinzo imiheto n'imitana batwaramwo ku rugamba batwaramwo imyambi n'amayugi bakoresha kandi intambara bazitsinda neza ku rugamba kandi bari bafise n'amashuri ya gisirikare imbere wanashima kuko urwaruka rwama rwagiye kwiga kurwana ibwami canke ku batwari. Kumbure nk'abarundi bariko baraturaba bakiri bato muraza kutwereka bimwe mu bikoresho umurundi aho hambere yakoresha mbega uno munsi vyoba bikihari kuba vyarabuze hari ico vyonona mu mico ndangakaranga y'igihugu? Ibikoresho biracahari naco gituma mumva twabizanye ngaha aharaze imyaka 70 kugira ngo abarundi cyane cyane urwaruka baze baraza kuraba biga ivyaturanze harimo no gukingira imbibe z'igihugu cacu. Nkaha ndabona ibikoresho bimwe navyo usanga ntazi ndiko ndaraba impande yanje mbega mo tudondagura bimwe na bimwe nko muri bibiri hafi yacu ivyari ivyo nico vyafasha mu karanga k'igihugu nako Burundi. Ndatangura kwaka fise uminwe kuko nakunyereka mu bikoresho iyi ni imbungo y'umwami imbumbo bayita imbungo murazi ko umwami baramushikanira akuki niyo yajamwo akuki ku mwami rero akuki sore wese yapfa kunywa akuki oya yari inzoga izimvye nkuko bavuga champagne no munsi mu iki gihe cyane yego no mu gihe rero hageze ko umwami atanga
niko baheza bagashiramo ishano kugira ngo ko bashiramo bavuga ko umwami yihaye ubuki niko bashiramo ubuki yiha baca bashiramo ishano hanyuma agacanwa ka kuki kari mu ishano hanyuma mu bindi bikoresho biri ngaha dufise ngaha turabonamwo ivyakunze ibyo byakunze nibyo bakoresha mu kunywa amata mu bisanzwe tuba tuje kuraba ubwenge kama bw'umurundi ingene umurundi wenyene yiyumviriye kwibeshaho atawundi muntu araza kumwereka ukuntu yibeshaho kuko umunyabwenge w'inosi no ushoboye kwitorera inyishu z'ikibazo afise wenyene atawundi muntu arinze kuza kumwigisha abarundi rero muca mubibona bariyumvira ibiti bakiyumvira ivyatsi bakiyumvira ibumba amahembe y'ibikoko kugira ngo bashobore gukuramwo ikintu gishobora kuzobafasha kugira ngo bibesheho mu buzima bwa misi yose natwe tugere ngaha ivyo bigaruka rero natwe ubu bwenge kama nyene natwe nibwo bugaruka bukadufasha kugira ngo tubandanye natwe twiyumvira ukuntu dushobora kwibeshaho mu buzima bwa misi yose hariho ibisimbo murabibona ibisimbo ibiseke ntibisa ariko byose byakora kimwe harimwo inkangara zaba zikozwe mu migano hakabaho ibisimbo byaba bikozwe mu byatsi bita intaretare cyangwa inzafu uno munsi ni ibintu biriko biragenda abantu batakibona hamwe n'ibindi rero byakorwa mu misuri aribyo bita inkenga cyangwa ibipiri nk'uko mubona bitonze ngaho inyuma bakarondera ibisabo navyo vyakorwa muki navyo ntibabikora oya ahubwo byarategwa hariho imbuto zibigenewe canke ibikunga ibisabo rero byakora mu guterera amata kugira ngo bashobore gukora amavuta y'inka amavuta y'inka nayo bakoresha mu kwisiga canke mu gukinjika mbe umuntu agerageje kuraba aho utubwiye ku bikoresho bimwe mbega ibikoresho bakoresha nko kurima gucura ivyo navyo ngaha turabisangaho birahari cyane nibyo nahereye ko mvuga nti aha atwerekana umurundi ukuntu yagiye arakura mu bwenge mu byerekeye ubwenge kuva muri kahise ka kera gushika ku ntwaro za cyane tugiye muri kahise ka kera turaza kuraba ukuntu umurundi yatanguye kwiyumvira ukubaho kwibeshaho wenyene ahiga yongera yamura ivyabo hama none ko yarabayeho ahiga muca mwumva ko yari kubagisha iki ivyo bikoko yaba yahiga yabagisha iki none yaca akoresha muri ico gihe muri kahise kake mu myaka 40 imbere yuko Yesu avuka niho ndiko ndavuga yariyumviriye kuko nahaweho kwitorera ikibazo wewe nyene baca bagenda bagaca barondera amabuye bakayabaza bakayataya akamera nk'imbugita aya mabuye bakayataya akamera nk'imbugita nibijya twita mu kinjina ca mu kinofunofu bavuga ngo nage de la pierre taille voilà hanyuma mu nyuma rero umuntu ntiyagarukiye ngaho mu myaka 300 imbere y'umuzo wa Yesu Kristo niho rero abarundi bahavuye baca kenge bahava baratora umuriro bawutoye gute pareserere kuko mu buzima bwose no kugerageza ni pareserere nta cizana byose bizanwa n'abantu ibuye kurindi inkoni kuyindi frotema bahava babona umuriro uraje niho baca biyumvira ico bawukoresha bacavuga bati ko tutoye umuriro rero reka turondere ivyo bishobora kudufasha twifashishije umuriro kugira ngo ubuzima bubandanye baca bagenda barondera ubutare bw'icuma le fer baca barondera n'ubutare bwitwa nickel baca barabuzana baca batangura gushongesha bwa butare no kubuminina bakuramwo ibicafu baca batangura kuronka rero
ubutare bwiza bacatangura gucura. Mwisho gihe rero mu myaka y'ibihumbi 3 imbere Yesu Kristo ataravuka niho umurundi yacatangura gucura bya bikoresho bizomufasha mu buzima bwa misi yose. Atangura gucura isuka, ivyo bakoresha ku rugamba, ivyo bakoresha mu guhiga, mu kurima, bacatangura no kubumba rero. Ivyo vyose ngaha muri rino ratiro ndangakaranga umuntu yashaka kubibona, abarundi bakabibona. Yego. Twibutse abakunzi b'insamirizi n'imbonesha kure buntu bariko badukurikirana ko ikiganiro ari ndatwa aho twagendeye inzu ndangakaranga y'Igitega, tukaba turiko tuganira na Niyonzima Yohani Bosiko asanzwe ari umubitsi muri kino kigo, akaba ari karatwiganira ingene kino kigo cabayeho, ibikoresho gitunze ndangakaranga, n'ingene vyakora n'ingene vyabonetse. Ubu rero tukaba tugira tubandanye na kino kiganiro, atubwire mbega none kumbure ivyo bikoresho no munsi birakingiwe, bidakingiwe habuziki, ubwo nta biriko birahona, mbega ibigize ikibazo babisubiriza gute canke bigiye mucamureka iyo biheze murabisubiriza kugira ngo abana bazoza ejo na hirya ejo bazobone ingene basokuru babayeho na basogokuruza? Yego murakoze. Ibikoresho biriho dutunze ngaha ikigo kibizi gishinguye birafashwe neza cyane. Birafashwe neza cyane mu buhinga cyane kuko si ubuhinga bw'ikirundi, novuga n'ubuhinga mpuzamakungu. Kubera aha mu Burundi mbere ibijanye n'ibi bigo vy'amaratiro, gutunganya ibigo vy'amaratiro, si ubuhinga ntibwabaye bwinshi cyane bwo kuvyigisha, kiretse umuntu aronse akanya akaja kuvyiga hanze. Murabona namwe gutunga ibintu imyaka irenga 70 atana kimwe kiragira ingorane, babibizwe ku buhinga. Ubwo buhinga ngira ngo nakabijya mu ifiti. Yego. Hanyuma tukaba twifuza ko bizomara imyaka 1000. Rero ibi turafise turaja kurondera mu gihugu hagati birashika hakaba nk'igiheze cyangwa kubirondera mu gihugu hagati kugira ngo ntibidisparese, kugira ngo ntibigende burundu. Hanyuma tukabibika tukagira icyo bita reserve, ku buryo hari kimenetse ngaha dushaka kugisubiriza byoroshe. Ariko rero kibazo kirahari, kubironka mu gihugu hagati ntibigishoboka. Reka kumbure tutarashika ku kibazo. Yego. Ibibanza ndangakaranga wavuze ko ari nabike mu gihugu. Ni kimwe yego. Nk'iki ndangakaranga ni kimwe. Mbega akamaro kaco ku butunzi bw'igihugu nakahe? Iki kibanza kirakomeye cyane. Ikibanza kirakomeye cyane. Mbere no cita ko ari kibanza cy'iratiro gikomeye gusumba andi maratiro yose. Kuko iki turaronka ingenzi, kirazana ingenzi zivuye mu mahanga kw'isi yose, harimo n'abarundi. Nk'abanyamahanga mbere barakunda cyane iki kigo cy'iratiro, kuko bavuga bati twe dukeneye kuja kuraba namukuntu mwaye mubayeho kera. Rero akamaro ku by'ubutunzi, iyo ingenzi zije mu gihugu, ubwa mbere igihugu kiragenderwa, kiba ari ikimenyetso cyiza ko igihugu kiriko kiragenderwa. Ubwa kabiri, ingenzi iyo zije ntiziza imbokoboko, oya zizana amafaranga. Muri ico gihe rero mpereye kuri iki kigo cy'iratiro ry'akaranga, barariha kugira ngo bashobore kwinjira. Mugabo bivanye ku rugero rw'umwe uko ashoboye kuriha, kuko hariho ibiciro ku banyamahanga n'abarundi gushika ku bana. Ayo mafaranga binjije, twebwe twinjije ngaha nta kindi akora, nta kindi dukora, tuca tuyatwara mu bubiko bw'igihugu BRB. Tuca tuyashira muri banki nkuru y'igihugu. Hama nabo bagaca batwara muri trésor public. Muca mumva ko ayo mafaranga yinjira niyo azogaruka kubaka amabarabara, gafasha kubaka amavuriro,
amashure kuvuza abana ku buntu murumva ko ikigo kirakontribuwa. Hanyuma turetse ngaha hariho amahoteli hariho amahoteli hariho abajejwe kuzu amaresitora baragura amayinite moyen de telecommunication hanyuma na moyen de transport gutembereza ingenzi byose murumva ko amafaranga abandanya yinjira mu gihugu. Ego turi mu ntunganyo shasha canke imbona kazoza y'igihugu Burundi bwifashwe na 40 no Burundi butemberewe na 60 kandi igihugu canke umukuru w'igihugu ahamagarira ibisata byose kwitunganya kugira ngo umwe wese azagira ico aterereye mu mushigwa mu ngiro igihombo nakazoza y'igihugu. Mbega nka muri kino kibanza ndangakaranga mwebwe muri ko mwitunganya gute kugira ngo muzoshobore namwe guterera muri iyo mbona kazoza y'i Burundi? Murakoze cyane. Mu guterera mu mbona kazoza y'i Burundi ikigo ndangakaranga c'Igitega kiriko kiritunganya neza cyane. Kiriko kiritunganya neza cyane. Nkuko mubibona hariho umugambi w'igihugu. Ni umugambi w'igihugu, ni umugambi wa leta wo kwagura iki kigo no kugisubiramo neza. Kucagura no umugambi urahari. Umugambi urahari. Uyo mugambi urahari n'ikimenyamenya ko uwo mugambi uhari nuko turafise umuntu awufisemo uruhara cyane. Yarungitswe yatumwe na nyiri cyubahiro nyakubahwa mukuru w'igihugu. Ni Son Altesse la Princesse Esther Kamatari. Muribuka ko yamugize ambassadrice itinérante. Ni mu ntumbero yo guteza imbere iki kigo. Rero umugambi urahari. Ivyigwa bisa n'ivyaraheze mbere. Hasigaye kuja mu ngiro. Ivyigwa vyaraheze, raporo zaratanzwe. Dusigaje ko umugambi uja mu ngiro kugira ngo iki kigo ciratiro ry'akaranga k'Igitega rizobe ikigo ciratiro gikwije nk'ayandi maratiro mpuzamakungu. Ego dufatiye aho nyene mu gusozera kino kiganiro ni iki muhamagarira ababa barundi canke ubushikiranganje bujejwe imico n'akaranga vy'igihugu kugira ngo nkuko bivuze kino kigo gishobore naco kuzotera mbona kazoza no mu butunzi bw'igihugu? Ego icambere nteyakamo abarundi muri rusangi no kubanza kwitaho ibyacu imbere yuko twitaho iby'abandi canke duteze kuja guteza imbere iby'abandi mugabo natwe tubanze twiteho iby'iwacu. Nkaba nteyakamo abarundi kugendera kuva hasi gushika hejuru kwitaho kugendera rino ratiro ry'akaranga ku Burundi kugira nabo bamenye kahise kuko inzu aho wavukiye igihugu cawe n'akahise kawe biri muri wewe kandi uja hose biragukurikira kandi ngutakaranga ukabutaye akabanga. Ego utakaranga ukabutaye ibanga ugaturana karanga. Rero murumva ko bifatanye. Ntitwihutire iby'abandi natwe iby'iwacu tutabizi. Kandi baranavuga bati abahinga bati burya umuntu azogirira akamaro isi, umuntu azoba umuntu akomeye ku isi azogirira akamaro isi abanza kumenya neza kahise kiwe. Imbere ko amenya kahise kabandi n'ahandi abanza kumenya kahise kiwe kugira ngo ahere kwako kahise nyene kugira ngo nawe aheze ateze imbere igihugu n'isi. Rero icya kabiri nosaba ubushikiranganje bujejwe ibi bigo kwitaho gushira mu kuboko cyane nakivuze ko ari umugambi w'igihugu gushira mu ngiro uwo mugambi w'igihugu kugira ngo iki kigo kuko hariho benshi bavuga bati hajya ahantu mbere nta nikiriyo kuko barabitubwira bihweje akazu kuntu kangana bavuga bati mbega kajya akazu tubona karimo ibiki. Rero hariho benshi banka kuza kubera babona akazu. Rero byiza nosaba ko bose bogendera kino kigo. Umurundi wese nabo nyene boza mwa kino kigo bakaraba ibirimwo
kuko hari igihe bavuga ati mbega hajya ahantu tuhateza imbere kubera iki hari iki nta nikiriyo mugabo amaze gushika ngaha bakiyumvira bakabona nibirimwo kugira ngo bumve umugambi wo kwagura no gusanura kino kigo. Nuko rero nshuti bakunzi bimbonesha kure buntu ni ngaha kino kiganiro c'indatwa tukirangirije tukaba twari twagendeye inzu ndangakaranga y'iratiro ry'Igitega no kuvuga n'ikigo cy'igihugu tukaba twari ko tuganira n'umushinga ntahe Niyonzima Yohani Bosco asanzwe ari umubitsi muri kino kigo. Yohani Bosco ndagushimire kuri kino kiyago uduhaye kandi twizere ko no hanyuma nitwabikora ko muzosaba mukatwakira. Murakoze cyane. Karibu no hanyuma turabiteze. Yego tubashimire cyane rero ningahe kano cacu tukirangirije naho utaha.